ikibazo cyane mwebwe muzokora gute kugira ngo tuze turababona ntibo abo gutora gusa ngo muce muzimira nkuko tutigeze tubabona mu yindi minkino cyangwa mu bindi bikorwa twari dufise muri community. But I like to take this opportunity to look on what we could do in the future, you know, see what's brighter and better in the future. That's what I'm looking for. I might not be the brightest, but I might not be the smartest, but I like to bring everybody together, and that's what I like to see. I like to see change, and that's what I'm here for. Thank you. Amatora aherutse kuba aha muri Houston, Texas yo kurondera umwe yobaserukira mu Urwaruka n'abandi byungereza ivyiwe bakoze ikintu kitamenyerewe aho abitoza bamaje kwiyamamaza bakoresheje ubuhinga bwa none bivanye na buri muntu ururimi yumva. Batanguye kwiyamamaza kuri group yabo y'Urwaruka bashiraho video uduto kugira ngo buri muntu avuge imigambi yiwe. Hanyuma ku munsi w'amatora naho nyene vyagenze uko kubera ibihe turimwo ubuhinga bwa none umuntu ashobora gukorera ariho hose ari ku migabane yose y'isi mugabo agakora ibikorwa abajejwe n'igisagara abarimwe. No mu Urwaruka rw'Abarundi rero vyagenze uko uwatoye kugira ngo abicegera cyu urongoye Urwaruka muri community y'Abarundi muri Houston ntabwo yarasanzwe muri Leta Zunze za Amerika, yari yafashe urugendo agenda mu bihugu biri ku mugabane wa muri Amerika y'Epfo. Hanyuma kubera amatora yari mw'abantu benshi, hari umwe mu baraho yavuze ati si byiza ko twokorera ku buhinga bwa none. Umwe mu basanzwe bari muri Burundian Community akaba ndetse ari mu rungano rw'Urwaruka nawe yaragize icyo avuga ijanye nuko abantu twemera cyane ivyo twabayemo ntitwemere cyangwa twakire ihindagurika ry'ibihe bivanye naho turi n'ivyo twadushaka gukora. Umuntu ushobora kuba uri halfway mu kindi gihugu akazo kagakora neza kandi kakagenda neza, si ngombwa ko umuntu aba yicaye ngaha. Ibyo ni ibintu bya kera, youth bazanye bagomba kuzana ibintu bijanye n'iterambere. Mwabajije ibibazo, uwo muntu atari hano ikibazo wamubajije ntiyashishuye nubwo atari hano. So tureke ibintu vya hariya vya kera. We need to move with time, tugire kugihi. Bibaye ngombwa ko tuzoja hamwe tuvugane, tuzoja hamwe bavugane, ariko bidashobotse naho tuzokoresha uburyo nk'ububundi kandi ibintu bizokoreka bigende neza. So izo mindset za hariya tuze zimwe tuze turagirane, tuze turazisiga hariya nyene, tugende n'igihe. Uru n'Urwaruka ruvuzi afise ibintu byinshi mu mutwe, bazi ibintu byinshi, technology iriho, so dukwiye kugirane kuyikoresha. So tusabe izi mindset za hariya tuzireke, Urwaruka turuhe freedom rukora ivyako. Murakoze. For coming again, you know, it is the beginning of the year. We got to start off fresh. We got to start off well. And I'd like to take this opportunity to thank all of y'all to push this opportunity to the next level, you know. Bringing everybody together was the next level. I was trying to do something by myself, but I couldn't take it forward because I needed a community to bring it together, you know. But seeing that there's problems in the community that we could work together to fix upon. But I'd like to take this opportunity to look on what we could do in the future, you know, see what's brighter and better in the future. That's what I'm looking for. I might not be the brightest, but I might not be the smartest, but I like to bring everybody together, and that's what I like to see. I like to see change, and that's what I'm here for. Thank you. Okay, so my name is Urwaruka, and I was running for secretary. I mean, like I explained before, I'm really new to this type of stuff. So I would try my best to put in the work, and you know, so that our youth could be in a better place. And I'm only here for the future of the youth. I want us to have a better future than we have now. Well, that's all. Thank you. Yeah. So my name is Edmund Tumaini. I'm running for councillor. So the reason why I feel like I'm a good candidate or a good job for this councillor is because I like working with people. I like bringing people together, and I believe if we work together and put effort in it, we can get so far. So
my job, if you bring questions to me, I will do the best I can to like help or assist you guys to get all the information you guys need. And you guys know where my office is. You can always come over there. We can work together and push our youth to get so far. So I will do that. I'll be that guy for you. So all you gotta do, just come to me. We're gonna work. We're gonna pull. You can bring your ideas to us. We're gonna pull our ideas together and see how far we can push our ideas. We're not limited. Just know we can push so far together if we put together. Thank you guys. Kubgani nagomba yuko Urwaruka yuko twoyicara hamwe tukagiranira ubumwe, tugakura bajya Urwaruka ruri hariya hanze, tukabakarorero mu bandi, tukabashira hamwe kugira ngo turabe yuko Urwaruka natwe nga muri Houston cankwe muri America nzima bamenya yuko Urwaruka rwa Houston turashoboye canke turafise ico dufise twomenyekanirako ku bintu, tugafasha Urwaruka rwacu tukarushira ahantu heza, tukarushira ahantu hatomoye, kuko uravye muri generation tugezemo mu bintu tugezemo right now, dufise Urwaruka rwinshi ruri muri jail cyangwa ruri hanze, kandi ubu n'Urwaruka rw'iki rw'Abarundi cyangwa Urwaruka rw'Abakongomani ruri hanze. So as a vice president nagomba yuko vote for me or mumvoringe kugira ngo turabe yuko ibyo bintu twobigirane, twovyirukana bikavaho, tukagira urutonde rumeze neza, tugashira Urwaruka ku murongo, tukagira ngo ubumwe kugira ngo Urwaruka twese aho tuzoba turi tuzomenyekane, ntituze turamenyekanisha gusa ku bintu biki nk'ibintu bibi, kubera ubu onye nk'intuzenya yacu ubu onye tugezemwo dufise a lot of bad news ku Urwaruka. Urwaruka rwinshi rw'iwacu cyangwa Urwaruka rwinshi rw'Abarundi, Abakongomani, abaki na is a bad news dufise, kandi kirambabaza cyane kubona Urwaruka rwinshi cyane Urwaruka twoshobora gukora ibintu tugateza imbere igihugu cy'u Burundi. Hi, my name is Rosine. I'm here today to tell you why I am running for vice president. I believe this position requires a leader who will listen to the needs of our youth. And sometimes as a youth and as a young person, you can feel like you're never heard by the elders, by the older people, and even your friends may not even really truly know what you're going through and the support that you may need. I would like to be a listening ear to our community, to be able to support and provide those resources to even celebrate the greatness of our youth. We have some great youth leaders even here in our community who have great businesses, who I would love to celebrate. There are some great entrepreneurs in our community. There are some great college students. There are some great people here doing great things, and I would just love to be able to celebrate that, to be able to listen to what you need as an entrepreneur, to what you need as a college student, to what you need as a youth, as a Burundian youth. I would love to be that person, that leader who listens and who cares, but not only listen, but provide a safe environment for us to come together and celebrate one another and support one another, and even provide those outside resources that we may need and may not be able to get from elsewhere. And I would like to be that leader. Please vote Rosine for Vice President of the Burundian Youth Community. Thank you. Yeah, man. Yeah. Part of the reason why I thought that I should do this is because I want to see a change in our community that's going to affect either the adults, us as the youth, the younger generation, and even our community. Because as I've said, there's so many change that we're trying to make, and that starts with us. And I want to be part of that change, part of that movement that creates a ripple effect in our community. And that's why I thought, you know what, let me go and run for this, for a better us and for a better future. So thank you so much. I appreciate it. I was planning on running for event coordinator, but as I was doing my video today, I was just realizing that I won't be really like involved too much in person because I'm always out of town and I'm gonna be gone for the next 4 months. So I was wondering if you guys would still be able to let me try to pitch in my ideas, even via text and stuff like that. But I'm really looking forward to this community because it's actually making me feel good about the coming days, because our generation, some of us didn't really take advantage of the opportunities that we have here in America, and we don't really try to get the highest potential out of what we can get, because
our parents came a long way, and we should be trying to like reach for higher. So for the younger generation, this is gonna be a good thing because it's gonna encourage them to like try to reach for the stars, if anything less than that. But I appreciate you guys for letting me be a part of this. You can call me Eli for short. I wanted to find for this position because I feel like there's a lot of need to change in the youth, and then in this community, I feel like with me on the team, I feel like I wanted to grow in it as everybody else. I wanted to grow and then help the community out, parents, the youth, to be on the right track to lead to a great future. Thank you. Ngaha muri community turafise ibintu by'inkino cyangwa ibintu by'imiradi kanaka dukora, ariko muri ivyo bikorwa twabonye cyangwa nabayemo kera abo naho ndumukukuruke sinigeze mbona numwe aza muri iyo mirimo twahoramwe. None ikibazo cyane mwebwe muzokora gute kugira ngo tuze turababona ntibo abo gutora gusa ngo muce muzimira nkuko tutigeze tubabona mu yindi minkino cyangwa mu bindi bikorwa twari dufise muri community. Ndashaka mumpe mu ncamake bese mwebwe muzobikora gute ko mbona tubabonye no munsi gusa ku matora. Murakoze. Thank you for the question again. That is a good question. When can we be found? Many of the youth, as you can see, are not here because we don't see this as a gathering or a voting thing. We see this as punishment, We don't like to be around the grown people that much. You know why? Because they like to push us off or do something like just, it's not that we don't like it, it's just that y'all just be pushing it to the extremists. And we just wish that y'all lay back and understand that we're not always gonna be like, oh, we want to do what y'all want to do all the time, We gonna grow up, right, and become our own people, right? So let us become our own people. And it's not that we don't want to come; it's just that we just always coming at we're always coming at y'all other stuff. So we just wanna, you know what? I might not well come to this one, So it's either that or y'all just gonna keep crying, talking about some. Oh, my son, he's not coming with me no more. He not coming to church no more. Oh man, hey, that's what you're gonna get, man. That's what you're gonna get. Too judgmental for real. Facts. Let me speak for real. But I'm just saying, man. If you want to see your son more and see him happy, just let him be, man. Let him be. Hey, daughters too. We don't discriminate, man. 2023, man. Come on. I want to answer that question. For us to do this again, all over again, and let people see what we're doing, is that there should be like we should see each other at least like 2 weeks, at least 2 weeks in a month, to keep everybody fresh what's going on, to keep everybody updated on what's going on what we have planned for. We can like throw events for the youth to come, so they can know that we are here doing something for them, to be supportive of it and continue to go as that. I feel like if we are constant, like if we come, we don't like jump times. We set the time we come, I feel like more people will start coming, without like canceling, changing time. The set time you be there, and then you'll be consistency is key. Yeah. Alright, thank you. My question is it like a general question to any candidate? But because you mentioned an example, I'm interested to ask you directly. Mr. is a John Cloud. You said that in our community we have a lot of issue, especially in the youth. You gave us an example, those youth who goes to jail for different reasons. And you promise that you may be able, or you will try to stop that. The question is, what is the strategy you're going to use to stop that? Kandi kiri easy kwishura kandi kongera kikaba hard to answer. So nk'ikibazo cyawe wajije yuko Urwaruka rwenshi rwe mu gasho nzokoresha uburyo bwahe kugira ngo bashobore kugira ngo ntibisubire tena kuba. One of the thing is that ikintu cyambere gikwiriye kuba kugira ngo Urwaruka rwenshi rureke ibyo bintu ni more communication and also more kubitaho.
urabona kubera hariho urwaruka ruri hariya hanze rudafise abantu babitaho babashikira bababwira ati banagira muri inzira kunuku kandi hariho n'urwaruka rwinshi rutaramenya amategeko y'iki gihugu ko ameze nuko agenda. So as for me myself hari amategeko yamwe inzi nzoshobora gukoresha kugira ngo ubwo rwaruka rugirene rumere nk'uruhinduka kandi rumere nk'urugirane turabe yuko kubera ugenda ukoresha bukebuke kugira bavuga ati umwana umugorora akiri muto. Urabona nk'ubu unye bamwe baramaje gukura bizogora kubagorora ariko tuzokoresha ingufu zose kugira ngo turabe yuko bogaruka ku murongo tukabasubiza ku murongo kugira ngo ibintu bigirene bimere neza. I guess ndakwishira ikibazo cyawe. My God. Cerewe. Bigaragara yuko mengo harimo bamwe tukwizeye n'abandi tutakwizeye. None uzokora gute kugira ngo ntuzuricira umwanya abandi kugira ngo nibyo bazogutuma bishikane ku gihe kuko umaze kwica umwanya bice bigaragara nibyo bazokwa kuzohabo bitinze cyangwa ukabivuga bigahera mu nzira uzobihindura gute? Thank you for the wonderful question, and then let me begin by apologize to you all. It was not a good picture or good example for me to show up late. Unfortunately, it was not because I was planning to be late, but as we all know, there's always emergencies around, you know what I'm saying? But yeah, I am here really because I choose to commit it to this community. And as we all know that time is everything. As Americans say, time is money. And I'm willing to do my best to make sure that what happened today will never repeat itself or history to repeat itself. And as all you who here who have faith in me to be youth leader, it's not just for me because I have a son who's gonna grow in this same community. As much as I see him and I want the best for him, and it's as much as I want the best for all of you. And I'm willing to sacrifice and to do better and go beyond. And the most important, to be on time as much as I could, almost every time or every meeting that I could attend. Once again, I apologize, and I hope y'all can still trust me. And God bless you all. Thank you. Tubifurije kurananirwa mu migambi bagiye gukora kandi turizera ko uburongozi bwa Burundian Community muri Houston, Texas buzoba hafi kuko n'igihe cy'amatora nyakubahwa president asanzwe arongoye Burundian Community nawe yarahari ndetse ni nawe yavuze arasoma abatowe kugira ngo baze bakorane n'urongoye Urwaruka. Komite y'Urwaruka ya Houston Youth, perezida wayo agiye kuba perezida yoboye no mitokana umusore ari muri vyose umushinga ntaye kijana akaba ari we Jeffrey. Ahaguruke intera mashi. Si perezida niwo bita Rosine, nawe ari he? Rosine ari kubinga bw'ivyuma. Okay, sawa turakubona uri kubinga bw'ivyuma kungurukana bimenyi uko bitegekanijwe. Aha muri Houston hasanzwe hariho executive ihurikiyemo abarongozi bose, hakaba hariho n'undi mugwi wampanuzwa abantu harimo abatama binararibonye bashobora guhanura guhagwego rwa community. Muri executive harimo abaserukira Urwaruka, kubera ko babonye ko abaserukira Urwaruka baba baje muri wa mugwi w'uburongozi bukuru bwa community. Bica biba ngombwa ko muri community Urwaruka nago ruba rufise uko rukora n'ivyo rukora n'ivyiyumviro bazoba bakeneye bakavyegeranya hamwe hama bagaca kuri za ndongozi zibahagarariye muri executive. Uko niko Burundian Community yubatse kandi turizera ko uko biri kose dushobora kuba twovuga rutini nka community ya mbere uko yiyubatse n'ukuntu genda irakora ibikorwa. Steven Bikora Fael tubakengurukire ku kanya mwafashe muri ko murakurikirana iki kiganiro. Turizera nawe mu gisagara urimwo ko ibintu bizogenda neza. Murakoze cyane naho butaha. Bye bye.